Mu Burundi hoba hari amashuri ari hejuru y'amategeko? Inyishu tuja kuyihabwa n'umuvugizi w'umushikiranganje w'indero Juma Edouard mu kiganiro abavugizi ba leta y'u Burundi bahaye abamenyesha makuru n'abanyagihugu kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 28 Nyakanga mwaka wa 2018. Juma Edouard avuga kandi ko abana babaye umurengera mu mashure badashobora kubirukana kuko bamwe harimwo mbere n'abatagira aho bicara kubwiwe ngo nihubakwa amashuri kandi ngo abarundi bogabanya umurindi wo kuvyara. Reka tumwumvirize. Kubijanye n'ayo mafaranga yo kwiyandikisha ku mashure y'abigenga niko umushikiranganje yasohoye itegeko riringaniza ukundi ibijanye n'amafaranga y'ishure haba ku mashure ya leta no kuyabigenga. Mugabo nguko mwabishikirije birashika ko amashuri amwe kubera kenshi usanga bagomba no gutanguza umwaka imbere y'amashuri ya leta, usanga ayo mafaranga bamwe bari baramaze kuyatangisha. Rero ikibonekeza nuko amashure y'abigenga atari make atarashiraho y'amakomite shingwashure afasha ubuyobozi kugira ngo batunganye imigambi, kuko iyo byaciye muri ayo makomite baraheza bagatora uburyo burashe bw'ingene amafaranga bayasubiza. Icyo twoshikiriza rero ngaha nuko ayo mashure yoba yaramaze kwakira amafaranga y'abavyeyi yo kwandika abana boyasubiza kuko umushikiranganje yabisavye. Mugabo uburyo bwo kuyasubiza babucishe muri amakomite baheze barabegene bayasubiza. Nta shure na rimwe riri hejuru y'amategeko, nibyaba ngombwa abo bavyeyi bazoheza bita ubushikiranganje. Mugabo icyo dusaba ni ko ayo mashure ashiraho ayo makomite, aho amakomite akora neza usanga ikibazo nk'icyo bagitorera umuti. Mu gihe ayo mashuri adashyizeho ayo makomite murumva yuko hari nk'ishuri rigira ati twe tugomba kwitunganiriza ibyacu n'abavyeyi ntibagome nuko banajamo muri mu bushikiranganje murindira yuko ari abavyeyi bafata ingingo nyene cyane mwebwe ko mwari mwafashe umugambi wo gukurikirana ayo mashuri murabanemo bakurikirana. Tuzobandanya tuyakurikirana ivyo amashure asanzwe ari mu byo tujejwe, tuzobandanya tuyakurikirana. Mugabo ikiriho nuko irya tegeko ntiribuza amashuri gushinga iyindi migambi bafatikanije n'abavyeyi. Hariho ingingo ibarekurira kubikora bakabikora ku mugaragaro, mbere n'abajeje intwaro bakabimenyeshwa ko hari imigambi ishure rigomba gutunganya. Iryo tegeko rirabirekura. Ibyo mafaranga rero nubwo hariho nk'amashuri amwe y'abigenga usanga nk'umuyobozi cyangwa userukira iryo shuri imbere y'amategeko usanga arifata nk'agakiyosike cyangwa butike akagomba gutwara wenyine atagishije inama abavyeyi, aho harashobora kubingorana. Nicyo gituma dusaba ko hoba ayo makomite bakabicisha mu nama n'ingingo. Ariko muri leta bari basabye yuko ayo mahera y'uvaho kuko biremera abavyeyi. Nimwumva ni byasubira guca mu nama y'abavyeyi yuko ya mafaranga n'uwo bazoba bacisha mu yindi migambi ayo mahera akaguma tozo mu bundi buryo. Birashoboka. Rero twibukanye yuko ari amashuri yigenga. Mu gihe ari amashuri yigenga arashobora gufata ingingo zimwe bitarenze guca mu bushikiranganje. Icyo dusaba nuko zoba ari ingingo zubaka ziteza imbere ishure, zibe ingingo kumburezo nk'uko mwarimu bivuze zo kuremera abavyeyi mugabo atari umwimbu mwiza uboneka. Hanyuma icatumye ubushikiranganje bukura ayo mahera ni kubera amashuri atari make yayandikisha kuva mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka uzoheza, ku mwaka kandi mu bisanzwe umwana yinjiye mu mwaka wa mbere akayariha. Ni nk'isezerano, ni nka kontra arinda kubandanya kw'iryo shuri gushika aho bizokwangira cyangwa bikunze gasohoka bakayamwaka rimwe kuko aba yamaze kwinjira muri iryo shuri.
cerekeye ibitigiri by'umurengera niko hari amashuri kuri atari make ibyo bitigiri na twebwe biduteye ikibazo, ariko ubushikiranganji bujejwe kwakira abo bana baje kubandikisha mu mashuri, turinda kubakira uko biri kose. Ikibazo nuko abari ku ishuri ubushikiranganji budashobora kubirukana, dushobora kubirukana mu bitigiri byarenze umugende, ntibishoboka. Ahubwo umuti w'ibyo bintu ahanini nuko tubandanya kubaka amashuri, hanyuma mugabo nk'uko mbere n'umukuru w'igihugu yabishikirije, nuko abarundi twogabanya umurindi wo kubyara, ko turarondoka ku buryo buteye ubwoba. Tubandanije n'ukuri bizoshobora gushika aho amashuri ashobora kurengerwa.